duhagaze hano tuje gushima Imana kubikomeye Imana yakoreye umuvyeyi wacu. Turamutunguye, ntabyo yarazi ko tuza, ntiyarazi ko tuza gushima. Nawe ahari ndibaza ko akangutse. Aha mutubona turabana ba mama Eric, harimo abuzukuru, harimo abuzukuruza n'abandi batashoboye kuza. Turashimye imvo itumye duhagaze ngaha. Burya nta muntu n'umwe atora uzomuvyara. Umuntu wese yisanga yinjiye mu nda ya nyina, akavuka agasanga papa na mama baraho. Ntatora ngo je nshaka kuvuka kuri naka, ariko yisanga gusa yavutse. Rero twebwe nk'abana na ba mama Eric turashimira Imana kubona twarakomotse kuri uyu muvyeyi. Tutarabandanya kuvuga, turamusavye haguruke ahari tuvuge vyinshi ari hano, tuba twari umwanya uduhabarire. Mama, karibu mama wacu. Uyu ni mama yatujaye. Turashimira Imana ko yemeye tugakomoka kuri uno muvyeyi. Umuvyeyi mwiza, umuvyeyi yitonda, umuvyeyi yuzuye ubuntu bw'Imana, umuvyeyi asenga, umuvyeyi adasenga wenyine cyangwa asengere umuryango wiwe, ariko yikorera imitwaro y'abandi. Turashimiye uyu muvyeyi by'umwihariko. Twebwe aha mutubona papa yapfuye turi bato, yapfuye muri 1994, dusigarana na mama wenyine. Yaratumumye ko ntiyadutaye, ntacyo twamuburanye, ntitwamusonzanye, ntitwamwambaranye ubusa, ariko yakoze ibishoboka byose kugira tubeho. Byari bigoye, byari binanije, ariko ndashimira Imana yo mu ijuru. Turashimira Imana yo mu ijuru ko yamushoboje akaturera, akadutoza indero nziza, cyane cyane akaduteza indero yo kwegera Imana. Turamushimye cyane. Papa amaze gupfa twasigaranye mama wenyine, ibyo byose yabikoze ari wenyine. Mama hagera aragwara cyane, hagera hapfa turasezera. Baranatangaza, sinzi ko muri Anglikani babyibuka ko mama yapfuye. Nari umwana muto cyane, ariko mukuru wanje ngujya burya imbuto y'Imana umuntu arayivukana. Narahagaze ndabwira muganga, sinemera ko mama wanje apfa. Ntiharagera ko mama bamaze kumushira za pamba zo mu mazuru no mu matwi, ndavuga ngo sinemera ko mama apfa. Ubwo nyene turiko turasenga, bariko barasenga, je sinarinze no gusenga, nari umwana muto. Turagenda turahamagara abaganga biranka, barafukisha ku mubiri wose. Nimwumva ko naguma nsenga ngo mama aragaruka. Yarakoroye, ndiruka ndarareka no kumwegera. Mama aragaruka, turashima Imana. Si rimwe si kabiri mama yapfuye akazuka. Rero icyo gitumye duhagaze hano. Mu mezi 3 aheze mama yaragwaye, amaze kugwara tujya kwa muganga, bamusanga afise ibivyimba byo mu bwonko. Bari bajanye na mukuru wanje, abaganga baraduca intege. Je ndavuga sinemera, ndabwira mama tujane kwa muganga, kuri uyo muganga. Shitse kuri uwo muganga ndamubwira muganga, kubera iki waturungitse Karusi? Ndashaka umbwira ikintu catumye mama umurungika Karusi. Wabonye iki? Habaye iki? Tumenye icyo tuje kumuvuza. Muganga yaranshinze iruhande, arambwira amajambo numva. Yarambajije ndi umwana wa kangahe, nkora iki, amajambo menshi, urasenga. Amaze kumbwira ayo majambo tuvume ngo aranciye intege, ariko ndavuga Mwami Yesu narakubonye uzura mama, ndavuga ngo uracakora. Rero duhagaze hano dushima Imana. Imana yarahabaye. Abasenzi ba hano barasenze, abapasitori ba hano barasenze, natwe turasenga. Ibidashobokera Karusi, Imana yo mu ijuru irabishoboye. Duhagaze hano dushima Imana.
mama bamuvugiye afise ibivyimba bitanu vyo mu bwonko, ariko uno munsi mama ni muzima, ni muzima kandi yarakize, turabihamya neza. Nabugingo n'ubu mama aracariho. Nitwumva icyo twomuha mama, nitwumva ukuntu twomushimira. Hari ibihe byinshi yatureze mu bihe bikomeye, ariko twarabonye Imana, ntitwigeze tumumaramaza. Yesu yaradutetuye, aduha ingo nziza, aduha ibibondo, mama aradusohora, aranezerwa. Nitwumva ikintu twomuha kugira tumushimire umubyeyi wacu. Nabugingo n'ubu mama aracatwitwararitse. Mama tuje kugushimira ishenge, Imana yo mu ijuru ivyumve. Mama turagukunda, turasenga Imana ngo iguhe iminsi yo kuramba kugira ivyo wasenze ubibonesha amaso y'umubiri kandi ubige ko mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana. Reka mu kanya gato mukuru wanjye agira icyo avuga, numva ari byinshi bidudubiza, ariko ivyo turabishimiye Imana. Yesu abahe umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Nicyo mfise nobenza ko gushima Imana. Imana yaratugiriye neza by'ukuri, yabivuze iyo ni mfite wanje nawe mubona byibushe kandi ni muremure kandi we muto. Nukuri gushima Imana cyane. Mama twamutunguye by'ukuri, ariko twumva umwego twoza kumushimira, ntidufise ibyo twamuha kuko yadukoreye ibirenze, kuko ni umubyeyi. Kuko hari ababyeyi benshi bataye abana bene data, kuba yaraturenze turi bato papa atakiriho, umwe ngo ni ibisanzwe, ariko ubuntu buri muri we hamwe na Yesu. Nukuri mama je ndamushimiye bivuye ku mutima, yamereye umubyeyi bidasanzwe. Jewe yarandeze, asubira ararera n'umwana wanje, asubira arera n'ubu aracyatugera bene data. Je nibusigiye kimwe nakorera muri Amerika, nakoze imyaka myinshi. Mama yahora aza ashaka imanzi aje gusenga, n'umunsi navyibuse numva amarira mu mutima. Mama uko aje yasigira 10,000 cyane akasigira 5, akambwira nini umugabo ntushoboye vyose, kandi mwico gihe bene data murabura bikaye ukuri nakorera ubusa gusa. Ni hamwe nyine ukumva hari igihe uje ku kazi ukiyumvira nyine umuntu aragiye ku kazi, ariko n'ukuri nakorera yaramake, ariko navyibuse numva kumushimira umubyeyi wanje uko aje. Nukuri yagenda asigiye amahera, akambwira nukuri ngwereka umugabo ntashoboye vyose, turaba akamugura toraka uraka. Nukuri mama ndagushimiye umubyeyi wanje, ndagushimiye bivuye ku mutima. Yakwereye umubyeyi sinora mico ndamuha. Nukuri ni kenshi yapfuye niba benshi naramugwaje gushika jewe aho uvuye yasenze twarigeze gushwana mbere mureke kuma senga mama beho kuko mama ntazoba bene data nari yuje sinababeshe naramugwaje umwaka wose gushika jeme bishura bakaja kushuri jenge mbere kaniye ndamugwaza mama hamwe nifuza ko yova nzasenga Imana. Ndakwingize mama fe nduhuke, ndarushe mama. Mama kambwira mwana wacu ugiye kuruhuka, ihangane n'ukuri. Mama kambwira n'ukuri uzoruhuka ugiye kuruhuka. Nanjye kambwira gutyo nkumva ko agiye gupfa kubera agiye kuruhuka, ariko Imana yo ntiyabibonye, yaramutugarukaniye gushika umugabo aracariye. N'ukuri ndagushimiye. Imana imuhe umugisha kandi imuhe kuramba. Imana imuhezagire cyane. Hari akantu twateguye tumushikanire mama, nko gushima mama, abuzukuru baguhe ako twaguteguriye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Bahejeje, ariko hari umuntu je nagomba gushimira kuko yakoze ku mutima wanje. Mumbabarire cyane. Mariya yatangaje akegiri naze ndamushimira kuko yarangiriye neza. Hari igihe umuntu akubwira neza akantu gatoya umugabo ukibagira, mugabo je sinzi kwibagira ikintu umuntu yankoreye. Nukuri bamasirera ndagushimira. Ishengero ryumva bene data nibuze mushimira umuntu kuko yafuye mukaja kumanda mukavuga ngo yari mwiza, ngo yakora ibi nawe yakora ibi gusa, yakora ibi gusa, mukaja mukamushimira. Muze mushimire umuntu akiriho, mumubwire warakoze iki niki niki. Mamasinera yarangiriye neza. Urazi ko umuntu akaba komite ya dote yawe ari umuntu w'umugore byari byambere
rwiza aragwitaho ndamushimira imbere y'abantu Imana imuhe umugisha